ureke Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. N'umunsi shaka kuvuga iri jambo ntanguye gusoma muri gusubira mu vyagezwe chapitre 7 Deutéronome igice c'indwi, gusubira mu vyagezwe igice c'indwi dore ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda, ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda. Icatumye uhoraho abakunda akabatoranya, urashobora kwandika bafise aho bandika utihuta kurondera Bibiliya canke gutora imirongo aho yanditse, urashobora kuvyandika ku rupapuro ndagusomera. Siko icatumye uhoraho abakunda akabatoranya si uko mwarusha ayandi mahanga yose ubwinshi, mbere mwari ubusa hanyuma y'ayandi yose, ariko nuko uhoraho abakunda. Igice c'indwi ku murongo w'indwi gusubira mu vyagezwe. Nuko uhoraho abakunda akagomba gushitsa indahiro yarahiye ba sogokuruza banyu, nico catumye uhoraho abakuzayo ububasha bwiwe bwinshi, akabagobotora, akabakura mu nzu y'ubuja no mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa. Nuko rero mumenye yuko uhoraho Imana yanyu ariyo Mana, niyo yo kwizigirwa, yama ishitsa isezerano, amen, ikagirira imbabazi abayikunda bakitondera ivyagezwe vyayo, ikageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Amen. Iri jambo Imana yari haye Mose kuribwira Abisirayeli, ariko kandi uburyo Imana yatanze iri jambo yaraberetse yuko icatumye batoranya ikabakunda ikabagira ubwoko bwayo. Imana yarerekanye yuko ata mpamvu nimwe novuga iri particulier canke yiharije yatumye abikora. Yaravuze ngo ubwinshi bwanyu sibwo bwatumye ntoranya ihanga ryanyu, kandi n'inkomezi zanyu canke ubwiza bwanyu nta kintu na kimwe co hanze gifatika catumye ndabatoranya, ariko ivyo nakoze mu kubatoranya, ivyo nakoze nabikoze ku bushake bwanje. Aravuga ngo kandi narabatoranije kandi nzobagirira neza, nzoshitsa isezerano ryanje ku buzima bwanyu, kandi si ivyo gusa, nzoshitsa isezerano nzobagirira neza, atari mwebwe gusa, ariko nzobagirira neza gushika no kuzunganwe zanyu. Sinzi ko mu Kirundi bavuga inzunganwe, ugomba kuvuga ama generation muri pluriel, ariko nimba atarako babivuga ndabivuze uko nyene. Bona siwe sa bavuga gute mu Kirundi? Urunganwe ruguma ari u. Okay. Aha. Nzohezagira urunganwe rwanyu gushika no kuki no kugihumbi. Ndashaka kuvuga ku bintu bitwereka ingene Imana imeze muri kamere canke mu karanga kayo. Kandi muri uno mwaka nkuko turiko turiga amajambo atandukanye dufasha gusobanukirwa neza aho turiko turaja, canke bigufasha nawe yo gusobanukirwa neza aho Imana iriko irahamagarira ubuzima bwawe. Aho ugeze ndahashimira Imana, ariko kandi mbwira umuntu micanye uti haracariho urundi rugendo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imisi yose tugomba kwigira ku kamere k'Imana kugira ngo twumve ivyo turiko turahamagarirwa, kuko akabuto k'Imana kari mu buzima bwacu. Haleluya. Kandi irahari kugira ngo idushoboze gukora ibirenze ivyo dushobora kwiyumvira, ishobora gukora ibirenze inkomezi zacu. Haleluya. Ikintu tubona muri iri jambo, tubona Imana ivuga ngo jewe ndi Imana yubahiriza isezerano gushika ku ma generation. Ndi Imana itava mu vyo yiyemeje, ndi Imana itivuguruza muco yavuze. Kimwe mu bintu iri jambo ridutahuza, riratwereka yuko Imana yacu ni Imana y'ivyemezo. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ni Imana iyo yiyangajije ku kintu, iyo yiyemeje ku kintu, iyo yahisemo ikintu, iyo mu mutima wiwe yagize resolution, iyo mu mutima wayo yagizemo icemezo igahitamo gukora ikintu,
iravuga ngo ni Imana ishitse isezerano, nzokora ivyo nashikije, nzoshitsa ivyo navuze. Haleluya. Iyi ni karite Imana ifise idutera uno munsi kuba tudahagaze kuko turi beza canke ko turi bitangaza canke ko duhagarara neza canke ko dukora ibintu neza, ariko kandi iri ni ijambo ridutahuza neza yuko ubwizigirwa bw'Imana turabubenefisya bidahagaze ku bwizigirwa bwacu twebwe dufise, ariko turaba beneficiaire canke turabantu bavoma ku bwizigirwa bw'Imana bihagaze ku kintu kimwe gusa, yuko Imana yacu ari Imana y'icemezo. Haleluya, amina. Rero kuko Imana yacu ari Imana y'icemezo, iragomba kuvyara abahungu n'abakobwa b'ivyemezo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana iragomba kuvyara ishengero ririmo abantu bazi kugira icemezo, abantu bazi kwiyangaja, abantu bazi kuba committed ku kintu, abantu bazi ico bavuze n'ico bagomba gukora, kandi ubuzima bwabo buri angaje kuri ico kintu. Haleluya. Urabizi, iki ni ikintu gikomeye cyane usanga kenshi tubuze mu buzima bwacu, kandi numva nitwarangiza kumva iri jambo ndasaba mpwemu yera ngo aduze agwize urugezo rw'icemezo mu buzima bw'umuntu wese ari muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Imana igwize urugezo rw'icemezo mu buzima bwawe, Imana ikugwirize, Imana ikongerereze kuba umuntu w'icemezo. Hari ikintu nize muri iri jambo maze imisi ndiko ndarimeditako, nasanze mu buzima hari igihe kenshi dushaka kubona inyungu mu kintu, hari igihe kenshi dushaka kubona umwimbu mu ngo zacu, tugashaka kubona mu rugo rwacu amahoro ari menshi, rimwe tugashaka kubona mu kazi kacu ibintu bigenda neza, ikindi gihe tugashaka kubona mu bagenzi bacu ibintu bigenda neza, ikindi gihe tugashaka kubona mu migenderanire dufitaniye n'abantu canke mu maproje turiko turahagurutsa canke ivyo twantrepreneur, hari igihe twifuza kubona ibintu bigenda neza. Ariko barundi kazi tugira amahoro, munyumvirize neza, ndashaka ngo musobanukirwe yuko uno munsi ntugashake yuko ikintu kiba ciza utarifise engagement kuri ico kintu. Hari igihe ubukristu canke ijambo ry'Imana ryatahuwe nabi, abantu bakibaza yuko agakiza ari uguhagarara gusa ugasengera ibintu canke ukavuga mu ndimi canke ukisonzesha, ibintu bigaca bitangura gufonctiona, ibintu bigatangura kugenda neza, ugasanga umuntu nisinda bibazwa, ugasanga umuntu ntari responsable, ugasanga umuntu ntafise ubwitange bukwiye, ugasanga umuntu ntafise umwitwarari kukwiye, ugasanga umuntu ntakurikirana bikwiye ico agomba gukurikirana. Ariko kimwe mu bintu natahuye mu ijambo ry'Imana, ibitangaza vy'Imana igihe kininiya apana biza giturumbuka, ariko ibitangaza vy'Imana bizocika ikintu kiri permanent mu buzima bwawe igihe cyose uzoba umuntu ari engagé. Yesu ashimwe cyane. Ibitangaza vy'Imana nibiza ahantu hatagira engagement. Haleluya. Kuko Imana nayo ubwayo ni Imana ya engagement. Yesu ashimwe cyane. Igihe Imana ariko irabwira Adamu na Eva, yarababwiye ngo nimurondoke, nimugwire, nimukwire isi yose. Igihe Imana yaza kubarabika babwira ayo majambo, Imana ariko irababwira iciyumviro c'ubwami bwayo, Imana ariko irabaha intumbero y'ukuremwa, Imana ariko irabaha intumbero y'ibintu byose ukuntu yabikoze. Imana mu kuvugana nabo ibabwira nk'abantu bari mu bwami, ibabwira nk'abantu iciriko irabakomunika, ntiyakibabwiye nk'ikintu bazofata minenegwe canke ikintu bazofata à la légère, ariko ico yababariye yakibabwiye nk'ikintu bazokwitwararika, kuko Imana ariko irabahereza umutima, kandi Imana ariko irerekana mu buzima bwabo ikigiye kuba centre d'intérêt, kugira ngo ubuzima bwabo ntibupfe iyo bugiye n'iyo buroye, ariko Imana ariko irashaka yuko abantu ihejeje kurema ubuzima bwabo bucika ubuzima bufise intumbero, bushika ubuzima bufise aho buriko buraja, bufise ico buriko burashaka gushikako. Ntibaba abantu batambatamba, ntibaba abantu bavyuka mu gatondo bahagurukiye ibi, ejo bagahagurukira bijya, bukagoroba bagumbira ibindi, ariko bacika abantu bafise ikintu nyamukuru kiri imbere y'ubuzima bwabo arico bashaka kujako, kugira ngo mu nkomezi zabo, mu bwenge Imana yabahaye, mu makapasite, mu matara bafise, mu bintu byose bafise, mu butunzi bafise, mu bintu byose bafise byo batuma bashika kuco bashikako, ntibabisanzaze mu bintu bidajanye n'intumbero nyamukuru, ariko byose babitumbereze muri ca kindi Imana yashira imbere y'ubuzima bwabo. Amen, amen, haleluya. Imana ivugana n'abo bantu, ariko kandi imyaka myinshi iheze cyane, na Yesu aragaruka aza gusubiramo canke guhagarara ku kintu kimwe gisa n'ico Imana yavuze. Haleluya. Ijambo shaka kuvuga uyu munsi iravuga ngo igihe cyose ibitangaza vyama bikurikira icemezo. Haleluya. Igihe cyose
miracle zamaze preseda engagement. Haleluya. Igihe cyose uravyumva, igihe cyose nimba uri umuntu agomba kugendera mu bitangaza vy'Imana bigacika ukuri kwawe, bigacika imibereho yawe, ndakwingize ngo muri uno mwaka ucika umuntu w'icemezo. Haleluya. Mbwira umuntu mwincane uti bitangaza bikurikirana n'icemezo. Haleluya. Ndashaka gusoma ijambo riri ngaha muri Matayo igice 8. Matayo 8:18 gushika kuri 22. Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije, agera ko bajabuka hakurya. Haza umunyabwenge w'ivyanditswe aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati, imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira aho arambika umusaya. Uwundi mu bigishwa aramubwira ati, mugenzi, banza undekure ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubwira ati, nkurikira, reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Amen. Vuga uti amen. Urabizi, je iyo ndiko ndasoma Bibiliya canke iyo ndasoma ukuntu Yesu yari ameze, Yesu yari afise rimwe na rimwe langage canke ururimi rurishoka. Si nimubibona? Wowe ubwira umuntu yabuze papa wiwe ngo reka abapfuye bahambe, mumva umuntu yari yabuze nde? Banzu ndekure ngende mpambe data. Wabizi bantu b'Imana, hari ikintu nibaza tugomba kwigira muri iyi mvugo, novuga sinzi ngene tuyita mu Kirundi imvugo ya exaggeration, bayivuga gute? Ndenza, imvugo ndenza. Wabizi kenshi muri iyi mvugo ndenza rugero ni imvugo idufasha gutahura uburemere bw'ico umuntu ariko aravuga. Ntibiba bisobanuye ko uwo muntu ahanini asuzuguye iciyumviro cawe, ariko kenshi ni imvugo iha uburemere igikurikira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urabizi, nasanze mu buzima bwacu, mw'ishengero canke mu buzima bw'agakiza, hari ikintu uko imyaka igenda iragenda, hagenda habaho ikintu gikomeye mu rugendo rwacu rw'agakiza. Hagenda habaho urugezo rwo kwiha Imana. Ukwiha Imana kw'abantu uko imyaka kugenda kugabanuka cyane, abantu tukaba turi mu mashengero, ariko kandi naho ukwiha Imana kugenda kugabanuka, ibi kenshi biratwereka neza canke turashobora gusobanura impamvu ukwiha Imana kugenda kugabanuka mu bantu, canke ugukurikira Imana kukuri kugenda kugabanuka. Ico biva ko ahaniniya nuko abantu mu ntango zabo batatahuye neza ivyo bagiyemo ivyo ari byo. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yabonye isinzi ry'abantu bamuje ko, kuri we igihe abantu bari bamuje ko ari benshi, bamukurikira kubera ibitangaza akora n'ibindi bintu byinshi bitangaje by'ubuzima bwiwe, Yesu amenya yuko iki gihe abantu bamutumbereye ari benshi, nico gihe ciwe akwiye gushira ibintu au clair. Urabizi, mu myaka twebwe dufise imyaka 18, nta mashengero nk'aya yari ahari menshi, nta na yari ahari. Uravyumva? Kandi sinzi nuko twagenda gusenga. Ariko muri imyaka turimwo, mu myaka 20 iheze, mu gihugu harabayeho inyota y'Imana, ubutumwa bwiza bwaravuzwe, abantu barakijijwe, abantu barakurikiriye Imana, abandi baritavye imihamagaro byose nibike. Ahantu hose ugenda mu ikorosi ryose usanga abantu b'Imana, abitwa abakristo buzuye mu mashengero, n'aho amashengero yose yoba yegeranye, twese turagura, twese turujuje. Biraboneka yuko hari igipfungu c'abantu benshi canke hari igitigiri kinini c'abantu benshi bariko barakurikira Yesu. Biraboneka yuko Yesu aragezweho, Yesu n'umustar. Ariko kandi naho ndorinda kuvuga gutyonya, reka nababwire ngo iyi ni constant, dufise ibihumbi by'abantu benshi bakurikira Yesu. Natwebwe abavuga butumwa, ubutumwa kenshi tubabwira
rimwe na rimwe turagerageza kuryosha iby'agakiza no kubyorosha kugira ngo bikunde muze muri benshi, twagure, tugure intebe, tube baniniya. Rimwe na rimwe uburyo tubabwira ubutumwa, tukanababwira n'ubutumwa tubaresha, tukababwira n'ubutumwa tubabwira ngo uravyumva, n'umuntu afise ikibazo ca desordre ukamubwira ngo niwinjire gusa muri Yesu byose biragenda neza, nk'uko umenga muri Yesu desordre yawe ayihindura umugisha, nawe uzoshika muri Yesu uri desordone. Agomba gukorija no gufixa ibintu bimwe bimwe, kuko Imana yacu si Imana y'umuvurungano, ariko c'est un Dieu d'ordre. Haleluya. Ariko ikintu nkundira Yesu mu butumwa yagiye avuga, Yesu ndamubona abonye ibihumbi by'abantu bimukurikira, wewe niyagize ikibazo canke niyaguye muri seduction yo kubona igitigiri c'abantu bamukurikira, hama ngo atangure korosha ivyo kumukurikira, no. Ariko Yesu abonye abantu benshi bamukurikira kubera babona ibitangaza akora n'ibindi byose, wewe yagerageje gushiraho sens ya engagement abamukurikira bagomba gusobanukirwa n'imbere ko bamukurikira. Haleluya. Reka nababwire abantu b'Imana, hari urugezo rwo kwagukirwa no kugendera mu vy'Imana ikora no kugwiza amahoro mu buzima bwawe no kugira ubuzima bwiza. Hari ibintu bidashoboka gushikwako igihe cyose ukwishikana kwacu ari ukwigice. Rero naho tuvuga muri uno mwaka tukavuga ngo kugwiza canke multiplication, ndagomba kuvuga ngo ibintu byinshi Imana ivuga birafise kandi ico bigusaba bigaruka muri responsabilité zawe, kuko Imana yararangije ivyo itegeza gukora. Amen. Amen. Yesu ndagomba kugukurikira. Uyu muntu yari muri emotion, ngira Yesu yaje kuzura wapfuye, yaraje kugabura indya, sivyo? Hari ikintu caragejeje gukoreka, ambwa ati mwami ndagomba kugukurikira. Uravyumva? Yesu aramubwira ati uragomba kunkurikira, reka ndakubwiza ukuri utaratangura no kunkurikira. Jewe ibikoko bimwe bifise n'imyobo bitahamwe bikaryama iyo 18h igeze canke saa moya. N'inyoni zo mu kirere zirasirikira zikayerera, ariko zikagira ahantu ziza kugaruka zigataha mu cari. Ariko jewe ugomba gukurikira, simfise aho nza gukika umusayi. Barizo umuntu agiye gukurikira bamubwira iryo jambo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti ikiguzi. Singiraho njyama. Sindakubwira condoléance ko papa apfuye, ariko nabwiye ngo reka bapfuye baje kumwiyokipa. Ariko uwunkurikira, uravyumva, agomba kuba ta attachement afise ku kindi kintu na kimwe. Mu yandi majambo, uwunkurikira ntagomba kunkurikira kuko ashaka comfort, kuko nta gitanda mfise. Ushaka kunkurikira, uravyumva, ntagomba kuba ari umuntu w'ibigumbagumba ashize umutima ku bantu, aboshwe n'abantu, kuko uravyumva ugomba kunkurikira mfise exclusivité y'umutima wiwe na attention yiwe na energie yiwe. Ugomba kunkurikira ntaca mvanga naco. Ejo bundi ari umukobwa yaje kunda barambwira ngo afise umuhabara w'abandi, gucyo nyene namwe ati afise umuhabara w'abandi, ndumuririmbye ahantu mu ishengero. Uravyumva uvyibaza ko ikiga pastor namaze kukuza kubibaza jewe gendo baze pastor wawe. Atoya wowe wahora uri pastor wanje ariko ubwira ico uvyibaza ko. Uravyumva namaze none wa mugabo mwarahebanye canke muracari kumwe turacari kumwe, none pastor yakubwiye gute? Ngo pastor yambwiye ngo ntaco, ngo rega birumvikana, ngo rega none ngo umuheba gutari wari hera amashuri umwana, rindira Imana izobikora. Nani ndamubwira ni Imana nizobikora, ariko kandi nimba Imana izobikora ntumbaze. Aho kubgande no kugira ngo reka ivyo kuririmba, kuko iyo uhagaze hajye ucafuza equipe urimo, nta témoignage ufise. Kandi ro fete ko bakwakiriye uhagaze uko vyerekana yuko werekana yuko ntaco bubashe, ntaco basoneye, uri muri désordre, nimba utari prêt guhinduka. Ariko kandi genda wicare urindire igihe Imana izokugenderera. Aho kandi ntuze gucafuza abo muri kumwe, kuko ivyo wifatanya navyo nubwo buzima ubayeho, wa mugore w'ivyo umugabo azoza
gusenga umunsi umwe agusanga uri mu mpema ariyo kuri aririmba umurongora mu ndirimbo, uravyumva nturi qualifié, ntuhagaze neza, nta guhitamo, nta resolution yabaye mu mutima wawe, ntuzi ivyo uri kurakurikira neza. Rero sinzi ivyo baguhanura ko waje kunda abantu bakubwira nti genda uve mu rujya mugwi uje kwicara. Wana abantu b'Imana biratworohera kandi biragora yuko uravyumva dushaka korosha ibintu by'abantu, uravyumva, ariko kandi tukaza kumanura standard umwami twita ko dukurikira yashizeho yo kwinjira canke yo gukurikira ubwami bwiwe. Ikindi gihe murabizi yuko umusore yamuje katunze, aramubwira ati mwami ndagomba kugukurikira byose nabihejeje nagize gute. Yesu aramubwira ati genda udandaze ibyo ufise unkurikire. Gutunga si icaha kandi si problème. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza ni butwigisha kuba uravyumva abakene canke abakomuniste, siko nono. Ariko kandi Yesu mukubwira ngo dandaza ivyo ufise, Yesu yashaka gushiraho urugezo rwo kumukurikira. Yesu yagomba gusuzuma no gutesta umutima wiwe arabe ahageza kumukunda ugereranije n'ivyo azirikiye ku mutima, kuko umuntu wese muri kino kibanza afise imana yiwe idasa n'iyuwundi, afise ibimuboshe bidasa n'ibiboshe uyundi. Umusore ngo agenda ababaye kuko Yesu amubwiye ikigoye adashobora guheba. Yesu ashimwe cyane. Aba bose n'abantu bakurikiye Yesu, ariko Yesu nawe akabatera kamu kubijanye n'ico bagomba kwinjiramo, ikiguzi canke icemezo bagomba kugira mu buzima bwabo. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka ndababwire abantu b'Imana yatacemezo mu buzima, uravyumva, hariho urugezo udashikamwo rwo kunengesera canke rwo kubenefisia ivyo Imana igomba gukora mu buzima bwacu. Amen. Reka mvuge ibintu bine bijanye n'amanivo yacu yo kwiha Imana. Haleluya. Kuko ayarahari muri Bibiliya, uravyumva. Ikintu ca mbere, nivo ya mbere yo gukurikira Imana, gihe kimwe Yesu abantu baramukurikira akababwirira ijambo akavuga ati ingo urabe, viens et vois. Ingo urabe. Uru n'urugezo rwa mbere dukurikira mu Imana, siko? Usomye muri Yohana igice ca mbere ugara ku murongo wa 35, Yohana igice ca mbere ugara ku murongo wa 35, harakwereka ingene Yesu yahamagaye abigishwa biwe ba mbere, siko? Ingene yahamagaye abantu bamukurikiye ubwa mbere uko vyari bimeze. Muraza kubona muri iyi mirongo mugiye murayisoma, Yohana igice ca mbere guhera nka 35, mugenda mubona yuko abantu yose Yesu aravuga ati nimuze muraza kubona. Haleluya. Nimuze muraza kubona. Hari igihe dukurikira Imana ariko bikaba biri kuri rwa rugezo rw'intambuko ya mbere, aho Imana itubwira ngo ingo urabe. Haleluya. Arababwira ati nimuze mugire gute? Nimuze murabe. Wana mugakiza canke mu gukurikira kwacu Imana hariho urugezo rw'intambuko ya mbere, aho Imana itatwereka novuga vyose, uravyumva, ariko aho Imana iduhamagara. Hari abagenzi bagutumiye mu rushengero ni gucyo wakijijwe, barakubwiye ngo basi yacugwanya ingo tugende urabe. Haleluya. Hari abantu bagutumiye, hari abantu bakuzanye mu gikorane, abantu bariko barakira ingwara, hari abantu bakuzanye mu gikorane bari ufise ikibazo kanaka, barakubwira ngo ingurabe. Igihe waje warabonye kumbura araronsa amahoro waragize gute, ariko kandi iyi etape canke uru rugezo nagwo rubaho mu ijambo ry'Imana, aho Yesu avuga ngo nimuze murabe. Muribuka yuko wa muntu yagomba gukurikira Yesu, Yesu yamubwiye atani ivyo amubajije ngo ubahehe, yamubwiye ati ndagomba kugukurikira. Acara mushoka amubwiye ati jewe simfise naho njyama. Ariko urumva yuko abakurugezo rwa mbere atanguye ministère ntiyigeze ababwira, uravyumva, uburemere bw'urugendo bagiyemwo, ariko juste yarababwiye ati bamubaje ngo bahehe, arabwira ati nimuze murabe. Haleluya. Sivyo? Ni kuri kombe. Ingo murabe. Siko 39. Muharabe. Nuko baragenda babona hasembereye, basibira aho ari uno munsi hari nk'isaha 10. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bakurikira Yesu. Uyo abanza kurondera mwene nyina Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amujana kuri Yesu. Yesu aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yohana, uzokwitwa Kefa, risobanurwa ngo Petero.
bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje i Galilaya, abona Filipo aramubarira ati nkurikira. Kandi Filipo uyo iwabo ni Betsayida, igisagara c'iwabo ya Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamuvuga ko twamubonye ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Natanayeli aramubaza ati mbega i Nazareti hova iciza? Filipo aramubwira ati nuze ugire gute urabe. Yesu abona Natanayeli aza kuri we amuvuga ko atehe umwisirayeli vy'ukuri atarimwo ubugunge. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Yesu aramwishura ati wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo. Murumva ko facteur yo kubona iragarutse, siko? Arongera aramubwira ati nukuri ndababwire yuko muzobona ijuru rikingutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Haleluya, haleluya. Iyi ni nivo ya mbere aho Yesu abo yamagaye yose atabaremetse k'uburemere bw'ikiguzi, ariko gusa arabwira ati nimuze mwirabire, nimuze murabe muzobona. Arangije ababwira ngo muzobona ijuru ryuguruka abamarayika bagira amarero tour. Haleluya. Iyi nivo yo kumukurikira yo kuza tukamubona ni ya nivo aho abantu atakindi bahamagariwe kubona atari ukubona ubwizigwa bw'Imana n'ibitangaza vy'Imana, aho kubona ukugira neza kw'Imana, aho kubona Imana igwiza imitsima, aho kubona Imana ikora ibintu bikomeye, aho kubona Imana izura abapfuye, aho kubona kugira ngo ivyo turiko turabona bidutware ku yindi nivo igira kabiri. Yesu ashimwe cyane. Aho ugeze hose, aho uteye hose, sindahita habi nimba ukiri ku rugezo rwo kuza kuraba, nimba ugukurikira kwawe Imana kukiri ku rugezo aho uyikurikira kuko wumva ko biraryoshe, biri passionnant, harimo ibintu byinshi bihatari, hari ibintu byinshi byakoretse, byari biryoshe, byari bishushe, abantu bakize, abantu bagize gute. Ivyo navyone ni vyiza ko ushobora kubibona kuko Natanayeli yaramwizeye kuko abanje kubona uwasobanukiwe ivyiwe. Haleluya. Ariko kandi agomba kugira ikintu kimwe ngo naho aho ari heza ntihahagije. Amen. Nivo igira kabiri ni nivo ivuga ngo ingo unkurikire. Haleluya. Ingo unkurikire. Aba bose ubwa mbere avuga ati nimuze murabe, ariko kandi aragera mu rugezo aravuga ati ingo munkurikire. Uravyumva? Muri bukigiye kimwe Yohana ahejeje kuroba, ahejeje gukora ibintu byose byabananiye kugira gute? Uravyumva? Reka nagusomere Luc chapitre 5 verset 1 gushika kuri 11. Luc 5, siko? Nyemerere turiko turiga uno munsi nje muri aya mapoint nezo yasobanukirwe 1 gushika kuri 11, siko? Uravyumva? Nuko ishengero ryinshi, Luka gice ca 5 ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa mbere. Nuko ishengero ryinshi ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bamye bararoba. Uravyumva? Barovyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga barera Simoni ati igira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose, twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bikurikira bahamagaza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Barababaza, buzuza amato yompi agomba no kumeneka. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu, ava ati vahondi mugenzi, kuko ndi umunyavyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nabo bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntaco utinya, uhereye na none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe,
basiga byose bagira gute? Baramukurikira. Haleluya. Vuga uti gusiga byose bakamukurikira. Haleluya. Aba bigishwa bari bakigendana na Yesu, bajana na Yesu, bari baramukurikiye kuva muri chapitre ya mbere. Ariko kandi naho bamukurikiye bari bagifise ubuzima bwabo. Yesu yarababwiye kuva kare ba Simoni ngo nzobagira abarovyi. Uravyumva? Ntuciswe Simoni ago wiswe Kefa, ntuciswe Kefa wiswe Simoni wiswe Petero uribuye. Uravyumva? Yesu yarabafise kumuhamagaro. Ariko kandi ngoma ndakwereka ukuntu Yesu adutwara buhoro buhoro. Aha anya muri chapitre ya 5, uravyumva? Bamaze kunga ubucuti, bamaze kumumenyana. Urabona yuko igihe Yesu abakoreye igitangaza, Petero amwikubita hasi amubwira ati mugenzi mva imbere. Ntiyamwise Mesiya nkuko bamwita muri chapitre ya mbere. Ariko kandi urumva yuko urugezo rwa intimite, urugezo rw'ubusabane no kubana bwari bwariyongereye, bari bagwiza ubucuti na Yesu. Yesu yarasigaye aza aho bari, ariko abasanga ku kivi, abasanze ku kazi kabo, abasanze hahandi basanzwe bari. Bamaze kubona ico gitangaza, Bibiliya ivuga ngo guhera uyo munsi ntibasubira kugira gute? Kuroba. Ariko bitaba umuhamagaro, baramubwira bati tugende tuzogukurikira aho uzoja hose. Amen. Amen. Haleluya. Iyi nivo ya kabiri ni nivo aho umuntu w'Imana aba yiteguriye kwiyangaja mu bwami bw'Imana, kuri koze y'ubwami bw'Imana. Reka nababwire abantu b'Imana turakijijwe, turi mu buzima bwacu bwa misi yose, bamwe muri mukorera igihugu, abandi muri ikorera, abandi mugira gute, abandi muri abanyeshuri. Aho ngana nabwiye ngo urugezo rwacu rwo gukurikira Imana ntirufitaniye cyane isano y'ibitubeshejeho, ariko kandi uru rugezo rw'ubwami bw'Imana rufitaniye hanini isano n'urugezo je na wowe duhitamo kwiha Imana. Urugezo je na wowe dushika ko rwo kwiyangaja mu Mana. Aho tuvuga nka ba Petero ngo tugende tuzogukurikira. Aho duhitamwo, uravyumva, kurutisha Imana yacu ikintu cyose cari gisanzwe ariyo intérêt yacu. Una munsi abantu barakijijwe, abantu bari mu mashengero, abantu barabatirijwe, abantu baravuga mu ndimi. Ariko iyo ugerageje kubiraba, ubwo musanga twese haguma hari akantu gahaze, kukubona yuko dogre cyangwa urugezo rwacu rwo kwishikana. Aho tumubwira ngo ndagukurikiye, aho atubwira ngo nimuze munkurikire, ubwo musanga urugezo rwo kumukurikira rurimo limite. Ariko kandi hirya ugasanga turafise icyo tumushaka ko, turashaka kubona ukugira neza kwiwe mu rundi rugezo, turashaka kugendera mu bitangaza vyiwe. Ariko dogre yacu na nivo yacu ya engagement ikatubera handicap, itubuza gushika kubikomeye, kuko mu buzima bwacu tukiri partage hagati y'uwo twamenye n'ibyo twamenye. Haleluya. Haleluya. Amen. Iki ni gihe umuntu w'Imana avuga ati ndagukurikiye. Iki ni gihe umuntu aba yiteguriye mu buzima bwiwe kuba defiye n'ijambo ry'Imana. Iki ni gihe umuntu aba yiteguriye yuko Imana itangura kwinjira mu vyumba vya bindi abantu badashikamo. Hari ahantu abantu badashika mu buzima bwawe, hari ahantu umugore wawe badashika mu buzima bwawe, hari ahantu abavyeyi bawe batashoboye gushika mu buzima bwawe, hari ahantu abagenzi bawe badashika mu buzima bwawe, hari ahantu indani muri wewe wamaze kwigira akagarama rugamba, hari ahantu icuri nico. Ariko iyo ugeze mu rugezo rwo gukurikira ukavuga uti mwami ndagukurikiye, ndiyangajije mu bwami bwawe, ubwami bwawe we bucitse centre d'intérêt y'ubuzima bwanje, mama ico nyimvira kico ushaka kije kibaye imbere, ico gihe ubura umuntu ashitse ku rugezo aho witeguriye ko Imana idefia ubuzima bwawe, aho Imana igira icije kuvuga mu buzima bwawe, aho Imana igira ivyikuye mu buzima bwawe, aho Imana igira ivyisambuye mu buzima bwawe, iketablisa bishasha, aho Imana ikwereka urugezo ugomba kujana nayo, ubugi gukeneye, ubugi kwifuza, aho ni Imana ikubwira ngo ingo unkurikire. Amen. Amen. Kandi iki gihe naco nico gihe mu mutima w'umuntu haba hari inyota yo kwigishwa. Kinico gihe mu buzima bwawe haba hari inyota yo kwigishwa.
iki ni igihe mu buzima bwawe utakibona wa mwami mwagendana nk'umuntu asanzwe yicaye mu bwato, ariko kandi aho uraba umwami mwagendanye ukamubona nk'udasanzwe, uravyumva, ukamubona nk'ufise vyinshi vyo kudepoza mu buzima bwawe, inyota yawe ikongerekana, ukavuga uti Imana ndashaka kumbwira, ndashaka kunyigisha. Nico gihe ubona umuntu mu buzima bwe harimo guca bugufi no kumenya ko adakwije. Nico gihe arrogance na orgueil yacu igabanuka, tukamenya yuko dufise aho tugarukira, tukamenya yuko turaba kene dukeneye Imana. Nico gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota y'ubwami bwanje, kuko aribo bazogira gute, bazoburonka. Nico gihe mu buzima umenye ko uri miserable. Nico gihe mu buzima umenye yuko nk'umwana w'umuntu amalimite yawe ntazogushoboza gushika ku vy'Imana yavuze vyose, aho uvuga uti Imana ndagukeneye, uzuza. Avuga uti ndagukurikiye aho unjana hose, ndagukurikiye mu byo ushaka kunjanamo byose, ariko kandi ndagomba kwigishwa nawe. Urabizi rimwe hari igihe usanga uri kura forsa, ugasanga umuntu aravuga amatangazo, abantu nimwiga, abantu mugomba kwiga, abantu mugomba kwiga. Reka ndakubwire, umuntu akiri kuri rwa rugezo rwa hari epfo, uravyumva, nta kiguzi na kimwe ari prêt gutanga, ahubwo aracashaka kwirabira ibimeze neza, aracashaka kwibonera ibitangaza gusa. Ikintu cyose kimusaba ikiguzi ntari prêt kucumva, ariko ashaka ikintu cyose kimubwira ngo Imana igiye gukora, Imana igiye kugira ibi n'ibi, ivyo nyine vyakira kandi n'ivyagomba, kuko nta effort, nta kintu kimwe bigusaba, ntaco bigusaba, nta engagement. Urabikora ntubikore, urabivamo ntubivemo, uratonda ntutonde, uragira gute. Ariko kandi iyo ugeze ahantu uvuga uti Mana ndagomba kwigishwa nawe, nigihe ubuzima bwawe buba buri dispose kuba discipline na mpwemu w'Imana. Bantu b'Imana nabwiye ngo multiplication ni ikintu kidashoboka kugwira nk'abantu b'Imana muri potentiel canke mu by'ubutunzi Imana yadushizemo. Kugwira ntuzopfa ushoboye gukoresha maximum y'ivyo Imana yashize mu buzima bwawe igihe mu buzima bwawe utiteguye gukurikira Imana, kuko iyo ukurikiye Imana igutwara ahantu hari amazi, igutwara ahantu hari imfungurwa zijanye n'ibikenewe kugira ngo potentiel yawe ibe exploité au maximum. Haleluya, amina. Vuga uti nivo ya gatatu. Nivo ya gatatu ni gihe uvuga uti nda ingo mungire kurire. Haleluya. Ingo mwirekure mu maboko yanje. Bwana sifiwe sana. Washobora gusoma Matthieu 16:24 n'umurongo umwe, Matthieu 16:24, Matthieu 16:24. Aho uvuga uti Mana ndaje, siko akubwira ati nkurikira kandi wirekure wese. Haleluya. Ico onya ni kindi kintu gikomeye mu buzima bwacu, aho tuba tuvuye mu rugezo rw'urusaku na curiosité, tukaba tuvuye mu rugezo uravyumva gusa go kumukurikira no kwitanga kuri we, ariko aho tuvuga ati turirekuye twese. 16:24 havuga gute? Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira ni yiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azogira gute? Azoburonka. Haleluya, haleluya, amen. Vuga uti kwirekura amaboko yiwe. Haleluya. Iki ni kindi kigezo canke n'urundi rugezo, uravyumva, aho umuntu w'Imana avuga ati narakurikiye Imana, nari nkeneye mu fiancé, narakurikiye Imana, ndafise umuntu akunda kumbwira akakana kakansubiriramwo. Hari umuntu akunda kumbwira ati ikintu gitangaje, abantu iyo bafise ingorane barakurikira Imana. Ukabona abakurikiye Imana bigashuha, bamukurikira. Warubizi hari abantu bakumenya ko bakurikiye Imana, tukubonye tukamenya ko crise irakwisha. Hari abantu rero usanga bakurikira Imana kuko akazi karahagaze, ibintu birapfuye, ibintu bigenze nabi, ukamubona ari mu muriro. Aho kandi uwo muntu akambwira ati none ko bakurikira Imana hama ikabakorera ibitangaza kuko ibatogumayo, sivyo? Ni iki gituma aho waronkeye uharekura igihe waronse? Uravyumva, ntushaka vyinshi ku buryo wohaguma, ahubwo Imana ikaguha ibirenze ivyo utigeze no kwiyumvira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu rero aravuga ngo ugomba kunkurikira agomba kugira gute? Agomba kwiyanka. Bantu b'Imana nabwiye ko narasanze hari amajambo menshi ari antipatike naho wowe yavugira kuri podium kandi yanditse muri Bibiliya. Abakristo tangiye kubabwira ibintu byo kwiyanka, kwikorera umusaraba, barahakwa kuvomisa. Uravyumva? Aho kandi dushobora kubikura mu ijambo ry'Imana, kuko Imana yacu ni Imana ya engagement. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niko biri, niko bimeze, kandi niho umugisha wacu unyegejwe. Haleluya. Siko
reka kuvuga ngo no ngo batubwira hari umuntu ahora ambwira ngo none pase ngo tuzokwama dupfa iminsi yose dupfa turapfa nyine. Haleluya, kuko ibanga rya gloire nyenyegejwe muri mort. Haleluya, il y a pas de gloire sans la mort. Yesu niyambaye ubwiza atabanje gupfa, kandi uwo niwe mwami wawe wakurikiye. Nico gituma nimba dushira ikirenge muciwe, nico gituma rimwe na rimwe ntuzopfa ngo manuye ku musaraba, ariko hari ahantu ugera mu buzima bwawe, aho ugera kuri niveau ya 3 canke ntumbaze aho nteye kuri niveau ya 4, aho ugomba kwiyabandona mu maboko yiwe, aho ugomba kwirekurira mu biganza vyiwe, aho ugomba kwishikana wese mu buzima bwiwe. Warakijijwe, warakurikiye Imana, uri kuraja mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndakwifurije ngo ntuzoje mu ijuru cyane ntuzove mu buzima utageze kuri iyi niveau, aho wiyabandona totalement, aho wishira amaboko yiwe complètement, aho urekura controle y'ubuzima bwawe ugashira ubuzima bwawe munsi ya controle yiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aho hantu haragoye kuko hadusaba kwiyanka. Urabizi je nagiye gutangura kugenda mu rusengero batubwira ngo mu rusengero hari abakobwa beza. Twese turafise ibintu byatuzanye. Sivyo abantu b'Imana. Sivyo abantu b'Imana. Sivyo. Abandi bagiye mu rusengero kubera igiceri. Sivyo abantu b'Imana. Abandi bagiye mu rusengero ko babona bo mu rusengero bose baronka amaviza canke abandi bakarongogwa, arabati nandi ndagiye gusenga. Naco bintwaye cakuzanye, uracari muri faze y'ukuzo karaba. Ariko hari ahantu Imana igiye kugushikana mu gakiza kawe, aho uzorengera kubona Imana mu maso y'ivyo ugomba kwiguhereza, aho ukagera ahantu aho ubona ivyo ugomba kuyihereza, aho uvuga uti ku ntango za mbere yarampaye, ariko kuri uru rugezo jewe nitanze, ndasutse ubugingo bwanje kuri we, nirekuriye mu biganza vyiwe, je m'abandonne. Alege bapone baturimbisha wento tudirimo ngo je m'abandonne, ukumva turimo melody nakaye gasave, ukumva bimo melody, ukumva bimo slow, ukumva umenga uri kuratambana n'umuntu, je m'abandonne. Uravyumva? Muri melody no mu majambo biraryoshe je m'abandonne, ariko abantu b'Imana muri pratique je m'abandonne iri compliqué. Kuko turabantu turabantu dufise imigambi yacu, dufise ambition personnelle, dufise aho dushaka gushika, turiko turaforce ibintu. Iyo uvuze ngo je m'abandonne akubwira ati bivemo nije ngiye kubikora, timing ibi katunanira kwihanganira, ariko kandi tukaba tuzi yuko ariyo nziza kubwo kumwizera ukiyabandona. Mubwira umuntu wese sindirimbo gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ushaka kunkurikira agomba kugira gute? Haleluya, vuga uti kwiyanka kwe. Akikorera uwiwe mu umusaraba wawe, se abantu bakugora, umusaraba wawe ni karaktere yawe. Umusaraba wawe ni wewe nyene. Umusaraba wawe ni intambara z'indani muri wewe. Umusaraba wawe c'est ta chair. Umusaraba wawe ni ingene umeze. Umusaraba wawe n'amanyama yawe. Umusaraba wawe ni wewe wifata ukaja kwimanika. Nuko Yesu yikoreye wiwe akaja kububambwa ko, nawe urikorera icurico na kamere kawe ukagenda ukamanika, kuko biriva ngo il a crucifié. Uravyumva, il a crucifié notre chair à la croix. Umubiri wacu na kamere kacu yarakabamvye ku musaraba. Ukomeze bidatomoye ntibigomba gusubsista, bigomba kuzimangana. Nta handi bizimanganira kiretse igihe nizanye ubwanje nkimanika nkavuga ni wewe uri bandi manikwa, kugira ngo wambare umuntu mushasha abonekerwa muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana muri Life Center ndabipfurije muri uno mwaka ngo ukubere umwaka wo kwirekurira amaboko yiwe, ukubere umwaka wo kwishikana mu maboko y'Imana, ukubere umwaka wo kwirekurira munsi ya controle yiwe. Haleluya. Ukubere umwaka wo kwirekurira munsi ya direction ya Saint Esprit. Haleluya. Ico gihe cyose ukuzokwirekura, Bibiri bivuga ngo uwunyi mu buzima bw'ibazo butakaza, ariko uzobuma azosubira ku burongo. Mu yandi majambo ngo ico tumuhaye ntikigaruka kiri diminiwe, kigaruka kiri valorize, kiri multiplier, carushije ubwiza uko twakimuhaye kimeze. Amen, amen, haleluya. Iki rero nico gihe cacu, aho twamaze kwizigira Imana, aho dufitaniye ubucuti n'Imana, aho tumaze gusabana n'Imana, aho ubuzima bwawe bw'amasengesho bwahindutse butakira ubw'idini ukorera mu migenzo n'igitsure, ariko aho communion yawe n'Imana, inyota yawe ugusangira, confiance yawe mu Mana yaragwiriye, aho ufata amadosiye wari kurigwanira mukayaha Imana, nuko uba wageze ku rugezo rwo kuyizigira. Utizigiye ntiwo mwishira mu maboko.
udafitiye confiance niwo kwabandona ubuzima bwawe kumubriga wese arengana kwibaraba. Ariko rero iyo umuntu yamaze kubana n'Imana nk'aba bigishwa bariko bararoba, uravyumva bakabona yuko n'akazi kabo arakabarusha, ahubwo n'amafi babuze wewe warayaronse, bakamara kumenya yuko muri we hariho kunengesera kumugisha wose, ivyo bakeneye byose biri muri we, provision iri muri we, ibibahaza biri muri we, prosperity iri muri we. Igihe bamaze gusobanuka ko byose vyugariwe muri we, baramubwira bati turagukurikiye, turakwiha. Ntushobora kwihuta azi, ariko niwagera mu rugezo aho uzomenya neza umwami wawe ukamwizigira, ntibizokunanira kumuha ubuzima bwawe, ntibizokunanira kumuha abana bawe, ntibizokunanira kumuha urugo rwawe, ntibizokunanira kumuha business yawe canke entreprise yawe, ntibizokunanira kumuha projet yawe. Hari abantu bazi yuko Yesu ari mu profane, umuntu wa kera yambaye ikanzu na pireri. Abigishwa baramubwira ati mwami twarovye ntibaroba mwijoro, ibintu uko uravuga wowe nutahura system, nutahura business, nutahura igisagara, uravyumva, nutahura wowe nutahura ivyo kubaka, nta n'umugore ufise. Ariko kandi baramubwira ngo kandi kubivuze reka dupfe kubikora, kuko nivo ya confiance yari yuzuye, naho analyse yabo nk'abanyabwenge, naho capacité yacu ya jugement ishobora kutwereka ibintu ko bidashoboka. Ariko iyo amaze kugera ku rugezo wo kumwizigira, uravuga uti naho ndavyanaliza nka juja gutya, ariko kandi still aracafise ijambo, ati kubw'ijambo ryawe turinjira mu idamba. Haleluya. Hagira umuntu asemera bati kubw'ijambo ryawe. Haleluya, uti kubw'ijambo ryawe. Reka nakubwire ico ijambo ry'Imana rikora birarengeye analyse y'umwana w'umuntu, birarengeye observation yacu, birarengeye expertise zacu nk'abantu b'abahinga, kuko iyo yavuze ico avuze kirakoreka, kuko bidahagaze kuri systeme bicamwe, ariko bihagaze ku bushobozi bw'uvuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amina. Bararoba kuko bamugiriye confiance. Ni kangahe mu buzima bwawe atubwira canke akakwereka igikwiriye bikakwangira canke bikakunanira kuko analyse yawe kugira ko bitarishoboka. Ariko ijambo ry'Imana ngo abizera, haleluya, kubizera byose birashoboka. Amen. Amina. Wari produit, wari echantillon yico ndiko ndakora, ariko maze kugikora uravyumva candukiza. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Bwira umuntu cyo cyarageze ko wandukiza abantu ivyiza ufise. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe, hari ivyo wasengeye Imana yishuye, hari ukuntu wabonye Imana ikuvanana ikagushikana ahantu, ariko kandi ntushobora gucereza, ntushobora guceceka, ntushobora gufunga umunwa imbere y'ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Ufise devoir na responsabilité, nkuko waherewe ubuntu. Iki ni gihe cawe c'ukugwira muri ubwo buntu nyene, abantu bakamenya jewe Imana yawe biciye mu buzima bwawe. Genda mukwire mu mahanga yose, genda mubwira abantu ubutumwa, genda mubwira abantu mubazane kuba bigishwa banje, genda muzana abandi bantu benshi bahembuke nkuko mwahembutse. Nimba ico wakiriye kiri authentique kikaba kiri vrai, nimba utagumbiriye idini, nimba utacitse umunyedini wacu gusugacika membre wa Life Center, ariko nimba uri citoyen celeste, nimba uri umwana w'ubwami bw'Imana wacengewemo na la pensée du royaume de Dieu, Imana ikaba yarafashe ubuzima bwawe, Imana ikabiguposeda, no uburenganzira ufise bwo kwicarana ico ufise. Genda ugikwiza ahantu hose. Yesu ashimwe cyane. Ni bangahe bakijijwe ngaho no musi muri kino gitondo? Abakijijwe shaka kubona amaboko yanyu, abakijijwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinza ugeze muri izi nivo zine canke zitano, ako ndakubwira no musi muri kino gitondo ngo ico Imana yakoze mu buzima bwawe genda ukigwiza. Urabizi umaze kwinjira mu bwami bw'Imana, utabura yuko ubwami bw'Imana sakanu kwa egoisme, sikibanza cyo kunurisa egocentrisme yacu, sikibanza cyo kunurisa ukwikunda kwacu, aho dushaka kugubwa neza twebwe twenyene. Imana yampaye udufaranga, Imana yampaye amazi, Imana yampaye stability, Imana yampaye jewe, Imana yampaye. Reka nakubwire ico Imana yaguhaye rakiguhaye, ariko nkuko yakiguhaye utakimerita. Ntiyabiguhaye kuko uri munini, ntiyabiguhaye kuko wari uhambaye kurusha abandi bantu bose, ariko ubuntu bwayo bwaratumye wakira de la part de Dieu. Kandi nkuko wakiriye kubw'ubuntu, nawe iki nigihe cawe cukuza kudistribuer kubw'ubuntu. Haleluya. 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 Amen. Imana ishimwe cyane. Ndarangije mvuga gutya. Bibiliya irimo ama example menshi y'abantu beza,
hari umuntu yanteye inkuru ejo bundi ikintu nzogisubira nkakiraba. Yagiye kugira recherche kugira ngo arabe Bibiliya ico science ivuga kuri Bibiliya. Aho kandi ikintu gitangaje no gusanga ingene science mu madécouverte menshi yabaye muri science abantu bari inspiré kuri Bibiliya mu maprincipe n'ibintu byavuzwe kera bakavyibazako bakagira ama recherche kandi bagasanga ijambo ry'Imana riri véridique. Reka ndakubwire ijambo ry'Imana nukuri, ariko ijambo ry'Imana nukuri ku muntu yamaze kuryambrasa kandi akemera rikamujana. Haleluya. Urabizi mu ijambo ry'Imana hari inkuru twese tuzi nziza, inkuru ya Rusi. Ijya nkuru ya Rusi ndayirangiriza ko niyo nkuru ya mbere yo muri Bibiliya nziza abantu bashira ku misi y'amamariage. Aho uzogwa niho nzogira gute? Aho uzopfira niho nzogira gute? Ugazonye ngo Jean et Janine, aho nzogwa niho nzopfira. Ako genda kuraba Jean et Janine, uravyumva? Ugasanga inyuma y'amezi 8 bariko imitwe dunde irabaye dunde. Bariko barabivamo. Ariko kandi bari baranditse ngo aho uzogira gute? Aho uzogira gute niho nzogira gute? Rero natawe yuko ibintu vy'Imana si ibintu byo kwitiza utuverse. Ariko kandi Rusi mu kuvuga ngo aho uzogwa niho nzogwa, aho uzoryama niho nzoryama, Imana yawe izoba inyana yanje, ihanga ryawe rizoba ihanga yanje. Bijya mu kubivuga we ntahantu yabisomye muri Bibiliya. Oya, elle a vécu ça. None monyemerera mukabaho ibintu bitanditse muri Bibiliya. Kuko no munsi ya Bibiliya icandikwa kumbura intaye za bamwe zari kuba ziriko ziragendamo. Haleluya. Aho kandi nasanze ibintu vy'Imana si copier coller. Ibintu vy'Imana ni realite y'ubuzima bwawe. Aho ivyo usoma bikakubaka, ushobora kuvuga uti nanje ndashaka ko ibi bicika kuri kwanje. Atari kubishira ku mamure gusa, ariko avuga uti ndi prête. Haleluya, yuko Janine Jean ahagwa nande ndahagwa. Bantu b'Imana ngenda babwire ngo umuntu atafise sense ya engagement mu buzima ntihagire ico azokwitega kuronka. Nasanze mu buzima tubayeho kubera ubukene na Afrika, abantu turaba opportuniste. Abantu dukora ibintu byose turabisama. Bakubwiye ngo none wowe ukora iki? Kuko utazi ubiko waje icagira kubaze none wowe ukora iki? Nawe utanga kumubaza ngo ushaka iki? Oya. Yakubaje wowe ushoboye iki? Aho umuntu aje ngo muzokumva ngaye Bujumbura abantu ngo bakora byose. Oya ngufisa akaza kawe ngo je byose ngo nobikora. Imodoka urazikoresha, imodoka nazikora. Amamashini urayafunisa, amamashini ndafunisa. Urabona kubera ubukene twacitse aba opportuniste. Ariko ndiko ndasoma Bibiliya ntitwigisha principe ya opportunisme, ariko Bibiliya twigisha principe ya engagement. Ni giki wihaye, hamico wihaye, ejo kize kikuviremo umugisha n'ibitangaza vyaho. Haleluya. No mu Kirundi bavuga ngo amayira abiri yagize gute? Dutakaza imyaka myinshi ko telema turi partage. Nagakiza twinjiyemo kari mu ma option. Ariko kandi turacana araguza, kandi turacana froda, turacakubitana amakiki hajya. Vyose urabigerageza. Nuno munsi waje ngaha kugerageza nibi navyo. Ariko muntu w'Imana reka ndefie umutima wawe. Nakubwira ngo ubwami bw'Imana ubukurikire uhereje ko Yesu ashimwe ca. Imana wakurikire uyikurikire uhereje ko Yesu ashimwe ca. Amina. Hari umugenzi yahora atubwira ati jewe ninapfa ku kaburi iwanje nzokwizera Imana ndayizere ndayikurikire, ninapfa itampezagiye muze mwandike kuri cimetière ku musaraba wanje mwandike ngo naka ngo napfuye nizeye Imana idakoze ivyo yambwiye. Uravyumva uwo n'umuntu yakavuga nabi sivyo? Aho nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo mu buzima ugomba kwiha ikintu ukaciha neza. Bantu b'Imana ndahamagara imitima yanyu ngo umviriza. Uyu mudamu Rusi gituma Bibiliya mutubwira nuko ari umudamu yarafise sense yangaje. Haleluya. Yabuze umugabo ahitamo kumatana na yina bukwe. Umukecuru ashaje. Ni nabukwe. Umukecuru ashaje amuga ati mvi nyuma je ntaco nzogwana n'abagabo nzogera naho no bavyara ntibokura, aramugirira demonstration y'ubwo urazi umuntu umukecuru avuga ati je naho no vyara no musi. Akakana nka konsa nka karera kagakura. Ko kubera kagabo wowe bugeze he? Mvi nyuma. Umukobwa aravuga ati ndakubwire sinzopfa ndakuvuye inyuma, Imana yawe izoba Imana yanje, ihanga ryawe rizoba ihanga ryanje, ivyawe byose aho uzogwa niho nzogwa. Ngenda kubwira ngo igihe Rusi yagiriye iyo engagement mu mutima wiwe ntiyarazi ibitangaza bizokurikira, ntiyarazi imiryango Imana igiye kugura mu buzima bwiwe,
ndemera yuko imbere yuko provision na miracle n'igiceri n'ibindi bintu byose biza, habanza kubaho vision, habanza kubaho engagement, habagomba kubanza kubaho icemezo cyo mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi baravuga ngo no, ngo nzokora ibi Imana niyakora bijya. Ivy'Imana ikora sivyo bitangura, ariko igitangura ni icemezo cawe kizotuma imiryango igenda yuguruka n'ibindi byose bigakoreka. Uyu mugore yaramatanye n'umukecuru ataca afise, ariko yizera yuko afise kazoza inyuma y'umukecuru, amwoma inyuma umukecuru aramujana. Uyu mugore ashika ari umwobabukazi wa Moab, ashika muri Israeli. Ubwa mbere na mbere Imana imukorera igitangaza ca mbere, aronka akazi mu gihe kibi abandi bose badafise akazi. Igitangaza ca kabiri Imana yamukoreye, aronka abagenzi b'abanyamahanga bamukunda, ari injabuka, injabukira. Ica gatatu, aronka umugabo yitwa Bowazi, amuhanagura amosozi y'ubupfakazi. Umugabo yari amerewe neza, atunze aguwe neza, aramwakira nk'umugore wiwe. Igitangaza ca kane, acika umwisirayeli, afeza parti ya linye ya Yesu. Uno musi uriko uravuga ba sekuruza ba Yesu Kristo, na Rusi arimwo nka nyina kuru wa Yesu Kristo. Ariko ngenda kubwira ngo muri ivyo bintu byose ngo bishobore gukoreka, izo ntambuko zine z'ibitangaza yabonye, ikintu ca mbere catanguye ariko rufunguruzo nshaka kurangiriza ko n'urufunguruzo ruvuga ngo engagement, commitment. Bivuge mu Congereza commitment. You need to be mugomba kuba abantu bari committed. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Bagore mube committed ku bagabo banyu. Siko bagabo, umugore wawe gumbira, fata cyane, humiriza ivyo hanze nuswe kubiraba. Reka nakubwire ngo kuba umuntu w'icemezo bivuga ngo umuntu atari divise muri opinion no muri direction. Abadandaza gucyo nyene, abakora ikintu cyaco cyose gucyo nyene. Reka nakubwire, hariho n'abakristo usanga ari gatamba-tamba, uri muri iri shengero, uri muri iri jyanya, naho waje kutugenderera. Reka nakubwire, bene abo bakristo bagendera amashengero yose ntitubakeneye. No. Ugomba kuba committed kuri famille yawe spirituelle, uko imeze kose n'ukwisa. Nimba ariho wagiye, hagende, hagume. Kuko urashaka kubona umugisha, ariko kandi umugisha ugomba kuba mu kibanza kanaka, kandi engagement yawe igomba kuba ifise amarezo. Ushobora kuba ufise so atari bukamufasha kandi ari so. Yesu ashimwe cyane. Rero reka kuba mu buzima abantu basimba, ariko kandi ico wiyemeje, nimba wiyemeje gukorera Imana yikorere uhereze ko. Yesu ashimwe cyane. Nimba wariyemeje gukurera abana bawe, barere uhereze ko. Reka kuza gusaba igitangaza Imana c'ikintu utitangiye. Amen. Amen. Amina. Ndashaka kurangiza ndakwereka aka kantu. Ndashaka ibivu ndabirangirize ko ndaguha akarorero, sivyo? Ndangiriza ko utaha. Urabona ijambo ry'Imana ritubwira gutega abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo akabuto, sivyo? Akabuto, vuga utakabuto. Hamba ngo kagire gute? Kagire gute? Kagire gute? Akabuto yo katagiye mu ivu ngo gapfe, ntigashobora kuvamwo ivyamwa canka ya mashugo. Visibilité, iyi resultat nishoboka hatabayeho gupfa kw'ikintu. Mu yandi majambo, multiplication nishoboka hatari ikintu kibanje gupfa. Ndakwifurije muri kino gitondo ube dispose mu mutima wawe, nimba warakurikiye Imana, wizera Imana, avuga uti Imana ndemeye yuko ivyanje bipfa kugira ngo ivyawe bishoboye kuboneka mu buzima bwanje. Reka nakubwiye ngo aka kabuto kugira ngo gapfe kabanza kuba muri environnement. Anonoza n'akabuto k'ibiharage ngashira ngaha, kagomba gukotwa ya environnement y'ubutaka, kagomba kwambrasa environnement, kagomba kwinjira namwe n'ibi bintu, kagomba kuba confondu n'ibi bintu, kagomba kunywana n'irivu bikinjira namwe. Iyo bimaze kwinjira namwe, na efe y'ubushuhe, na efe y'amazi ari kuzimu, n'ibindi bintu byose, ka kabuto kari muri environnement, siho ko kwipfuje kuba cyangwa siho ko shaka kuba, ariko niyo condition ya multiplication. Ngenda babwire ngo multiplication ifise condition. Ntukagombe kweshapa environnement na conditions za multiplication, hama ngo wespere yuko uzosayangana ukazana igitutu. Ariko kandi mu byo uri kuracamo byose, mu byo uri kuratangura byose, uriko urahura na environnement itajanye kumbure n'ikibanza wari kubamwo. Ariko muntu w'Imana ndakwingize ngo ushishikare gukonfronta, ushishikare
kuryoherwa iyi environnement. Rusi yarinjiye mu bwoko atari ubwabo. Rusi yarinjiye mu kibanza atari cabo. Ariyadapta. Kumbure yarize ururimi canke yararuze. Yarize imico yabo. Yarize uburyo barima. Yarize gukotwaya nabo. Yarinjiye ahantu hatari gwiwe. Niyabaye mu bantu bagoma bafite ivyitwazo ngo abasaba iwacu. Hari abantu b'abarundi ugenda ukabasanga mu mahanga. Bavuga ngo pastor ngo mahanga aragoye. Basha nguri mu mahanga ngo nucumenye iwanyu. Ugasanga abantu baguma mu Kirundi, abantu baguma mu twiwabo, abantu baguma mu Gisutwa, abantu nibashaka kwiyentegra, none igihe warondera visa ninde yagusunitse kuyirondera. Hamurashitse hajya nushaka kwiyentegra muri milieu wagiyemo. Haleluya. Aho kandi baguma ubruza 24/24. Kubera iki kuko udashaka kwikonfronta na realite ya environnement washizemo. Kuko iyo uriko winjiranamwe nabo mutameze kimwe, tu meurs. Hari ahantu upfa, hari ahantu badopta, hari ahantu ugira gute. Ariko objectif yawe ni iyihe? Ni uko inyuma y'ukwinjira usohoka ukahenya kuko Imana yaguhaye amahanga. Rero ngo Imana ngo araduhaye amahanga, vema ngo arabitubwiye ngo tugihaguruka ko Imana yaduhaye amahanga, tunone bigeze hehe? Je vema ndabona ibintu bigoye, vema yonza kumenya ni visa sinaye kuyisaba. No. Ufise ubwoba bwo kwinjira. Ufise ubwoba bwo kuba confondu muri realite winjiyemo. Ibi birashika mu buzima bwacu, ibi birashika mu gakiza, ibi birashika muri realite yacu yo kugendana n'Imana. Ariko abantu b'Imana ndabingize ngo mwinjire. Haleluya. Ya umusiba. Ya. Nimubona. Haleluya. Nimurabe n'imisibiri. Bwana asifiwe sana, haguruka dusenge. Haleluya. Biraheze vrema, haguruka dusenge. Haleluya. 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 Ngiye mwicaye n'imisibiri yo. Haleluya. Ako niyo yancransha processus yo kugira ngo uve mu ico Imana yagombye kukugira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Washobora guhaguruka ukaduza amaboko yawe tugiye gusenga. Haleluya. 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 Tugiye gusenga, umuntu wese uri hano muri kino kibanza dusengere hamwe. Dusengere hamwe muri uyu munota umwe canke mu minota ibiri. Haleluya. Uvuga uti nande ndashaka ko ubuzima bwanje bwinjira muri iryo vu. Haleluya. Ndashaka ubuzima bwanje bwinjira muri iryo vu. Ndashaka ubuzima bwanje bw'experimenta urupfu kugira ngo bushobe gusayangana. Ndagomba yuko maze gusohoka ico gikorwa cyo kubora iyo kiriko kiraba. Hariho abantu reka nababwire, hariho abantu musa n'abantu muri ko murabora. Hariho abantu barabuka bona bamaze imisi menga bacupiye. Hariho abantu barabamukora mu misi bamaze imisi bicurikiye bababaye. Umuntu akakura akabona kuremerewe. Ariko umuntu w'Imana pole na safari. Pole na safari. Inyuma y'iyo processus Imana izogutera gusayangana. Haleluya. Haleluya. Wibuke kuri mu biganza vy'Imana, wibuke ko wirekuriye Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi yaravuze ngo yatanga igikorwa ciza no mu buzima bwanyu nizogisozera. Nta nari migarukiriza hagati ivyo yatanguye, ariko c'est le Dieu qui achève toujours son entreprise. Haleluya. Ico yatanguye mu buzima bwanje azogikora. Ariko ari gihe binsaba guca muri ryavu, nkahura na bijya bintu byose. Ariko kandi natangura guseruka. Hari abantu usanga mu gisagara bakubwira ngo warakubititse, ngo wa muntu wana muri ville ngaha hari ubujambo bwinshi usanga ngo ngo warakubititse ngo sigasengera muri life center. Nawe ugasanga ukuragerageza gushaka kuzuka. No, warakubititse. Emera ko wakubititse, kubitika bandanya processus injira cyane. Haleluya. Mu gihe gikwiye Imana izosubira kandi gushire hejuru. Haleluya. Kandi abantu bazomenya ko Imana wakurikiye atari Imana ipfuye, ariko ni Imana ikora, ishoboye kuvana ibintu mu rupfu ikavyambika ubwiza. Ndabipfurije ngo Imana ibageze mu rugezo rwo kubagwiza mu buzima bwanyu. Haleluya. Aho ivyatakaye kubera kuyikurikira canke kubera kuyumvira, aho ivyo bakubwiye ngo ntavyo wokora kuko uri umukristo, yo si ligue yawe nk'umuntu w'Imana yumvira Imana, aho mu kubishishikara kwawe n'icemezo cawe kishishikaye, buhoro buhoro Imana izogenda ikora igitangaza, ikakugirira neza, ikagutangaza mu gihe gikwiye, ukavuga ati narabonye Imana ibikora, narabonye Imana igirira neza umuntu wayo. Haleluya. Washobora kuduza ukuboko kwawe tugasengera hamwe. Fungua malango ya mbingu, inyeshe. Haleluya. Inyeshe. Fungua malango ya mbingu, inyeshe.
gukora ibyo usaba n'ibyo wiyumvira. Haleluya. Hariho ubuntu bw'Imana bugukwiye muri kino gitondo. Hariho ubuntu bugushoboza kugendana n'Imana. Hariho ubuntu bw'Imana bugushoboza kugendana n'Imana ku nivo zitandukanye, ku nzego zitandukanye izojana nawe. Yarakubwiye ngo nkurikira, yarakubwiye ngo irekure, yarakubwiye ngo genda ugwire. Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven. Let it rain. 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 Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Ashobora kuduza ibyo biganza batangura gusenga, kavuga uti Mana, nirekuye mu maboko yawe, nirekuye mu maboko yawe, nirekuye mu maboko yawe, nirekuye mu maboko yawe. Reka numva ijwi ryawe uvuga uti Mana, nirekuye mu maboko yawe, mwirekure mu maboko yawe, uvuga uti Mana, nirekuye mu maboko yawe. Mana, singishaka ukwihiga igice Mana, ariko Mana ndagomba kujana nawe aho ugomba konja hose. Je m'abandonne Seigneur. Mana, hariho ubuntu buva mu ijuru, hariho Mana amarango y'ijuru yuguruka ukamanura ubuntu Mana yo mu ijuru. Mana, nshoboza kujana nawe, Mana nshoboza kujana nawe Mana, apana igice, apana buhoro buhoro, apana kugukurikira ndaba gusa, ariko ndagomba kugukurikira, ndagomba kugukurikira, ndagomba kukwihereza rwose, kugira ngo nexperimente multiplication, kugira ngo nexperimente miracle, kugira ngo ntambukire mu bitangaza nka rusi. Shoboza Mana muri kino gitondo, shoboza Mana muri uno mwaka, shoboza Mana muri kino gihe. Mana, hari abagore bagomba kugwira Mana muri efikasite mu rugo rwabo. Mana, hari abana bagomba kugwira muri efikasite mu mashuri yabo. Mana, hari abantu bagomba kugwira muri efikasite mu bikorwa byabo. Mana, ndaguhaye ishengero ryose, ndaguhaye ishengero ryose Mana, ndaguhaye ishengero ryose Mana. Mana, iyo mvura yawe irikiragwa Mana yo mu ijuru, wongereza inyota ubuzima bwacu, wongereza inyota ubuzima bwacu, wongereza inyota ubuzima bwacu, wongereza ikangura ubuzima bwacu, aho tugomba kwiyabandona, aho tugomba kwirekurira, aho tugomba kwishikana. Yesu, turaguhamagaye muri kino gitondo, ishengero ryose riraguhamagaye Mana. Ndakweretse umuntu wese Mana, ndakweretse aho ageze, ndakweretse aho yagarukiye, ndakweretse aho atararengana. Dushoboze kurengana nivo ya mbere, udushoboze kurengana zose, tugere mu rugezo aho tugenda kwimultiplier, tugere mu rugezo aho tugenda kwico tumariye abandi. Sinamaye amajambo mwese muti Mwami Yesu, semerera uti Mwami Yesu, warampamagaye, waranyiyeretse, naragukurikiye, ariko Mwami wanje ndakwishikaniye kandi muri kino gitondo ndirekuye wese mu maboko yawe,
ndirekuye wese muri uno mwaka, ndirekure mu maboko yawe. Ico wafashe Mana ntuconona, ahubwo urakigwiza. Gwiza ubuzima bwanje Mana, gwiza umunezero wanje Mana, gwiza amahoro yanje Mana, gwiza umubano mwiza Mana, gwiza efikasite Mana, gwiza inkomezi mu buzima bwanje, gwiza kumvira mu buzima bwanje. Ndarekuye vyose mu maboko yawe Mana, kontrola ubuzima bwanje. Ndakwihaye muri kino gitondo kugira Mwami uzonshikirize amahanga, inyuma y'akabuto gupfa uzonshikirize ngwiye, uzonshikirize ngwiye. Urakoze muhemuye, watanguye igikorwa muri jewe, no kuza igisozero uzogisozera mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen.